kandi urwo ntiruhagarara ku kintu na kimwe. Turabona inkundo zitandukanye. Hari urukundo rw'abavukana n'abavyeyi n'abana. Hari urukundo rw'inyungu, ugakunda umuntu kubera ari cyakumariye. Ico kintu cabaho mukaba musezeranye. Urukundo kusanga umuntu vraiment abantu baramurundana ko kubera ivyabaha. Ariko igitondo kimwe byamuherako akibaza ati mbega bakunzi baroye. Bakunzi ba Holy Canaan TV, n'umunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushimira urukundo rwawe, urukundo rutangaje wadukunze umunsi wemera gutanga umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu kugira ngo tubashe kuraga ubugingo budashira. Dati utabikora ntworazwa ijuru, ariko kubera urwo rukundo, kubera iyo neza, uyu munsi turabaraganwa n'umwana wawe umwe ukunda cyane kandi tutari beza, ariko kubw'ikiguzi yatanze akamena amaraso yiwe akabikimaze ikizima cyaguhimbaye, byatumye twemerwa nk'abana. Rero turagushimira mwami ubwo rukundo, turagushimira ubwo buntu, ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu dusenze twizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo ukunda Imana utagira urukundo. Oya, niho uvuga ngo urakunda Imana ariko atari urukundo ruba muri wewe. Haleluya. Kuko Imana ubwayo ni urukundo. Ni wumva ngo Imana uzumenye ngo ni urukundo. Haleluya. Rero igihe atari urukundo ugira, menya ngo Imana ntimuri kumwe. Nta mana iri muri wewe. Kuko icyerekana Imana, umuntu uko akunda Imana ari umuntu w'Imana, nuko abasa na se, nuko abafise urwo rukundo muri we. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere, turasoma igice cya 4 duhere ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'12. Abo nkunda dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyaseruwe urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nico kirimwo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha byacu. Abo nkunda, ko Imana yadukunze icyo, natwe dukwiye gukundana. Nta wigeze kubona Imana. Dukundanye Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kuba guhinguwe muri twebwe. Amen. Murumvise iki jambo ry'Imana rivuze ku bantu by'ukuri, ku bantu by'ukuri b'Imana. Bantu b'Imana, burya nasanze by'ukuri abantu ntidukunda Imana kandi ntituzi Imana. Najewe ndishiramo, kandi abantu benshi n'abari imbere yacu baturongora, benshi uravye iki jambo ry'Imana rivuga uratangara ukavuga uti none finalement Imana izwi nande? Izwi nande? Kuko urabona intambara mu mashengero, barongozi, ukaca wibaza uti none finalement ibi bintu ni biki? Ariko turakwiye bantu b'Imana twese hamwe kugira urufatiro iri jambo. Haleluya. Nitubere ikirore twirabamo, tube
none guhagarara imbere tuvuga ngo by'ukuri turi abana b'Imana, tushobore guhagarara tuvuge ngo turi iki, turi abana b'Imana. Ijambo riravuze ngo abo nkunda, abo nkunda, ni Pawulo ariko arabivuga ngo abo nkunda, aba barabigishwa biwe yabyaje ubutumwa, arababwira ati abo nkunda mukundane. Haleluya. Ukaba ubona ufise wankana na bene so, fanya hangaisho, fanya hangaisho, ngo dukundane, ngo kuko urukundo ruva ku Mana. Mwabyumvise? Urukundo ntiruva ahandi hantu, urukundo nyakuri, urukundo rudahara, urukundo rudahararuka, urukundo rudatoranya ku butoni, urukundo nyarukundo, urukundo agape ruva ku Mana. Kandi urwo ntiruhagarara ku kintu na kimwe. Kuko turabona inkundo zitandukanye. Hari urukundo rw'abavukana n'abavyeyi n'abana, hari urukundo rw'inyungu, ugakunda umuntu kubera icyo akumariye, ico kintu cabaho mukaba musezeranye. Urukundo kusanga umuntu vraiment bad baramurundana ko kubera ivyabaha, ariko igitondo kimwe byamuherako akibaza ati mbega bakunzi baroye. Gusa urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana ni urukundo rukunda umuntu atakintu na kimwe umuntu ahagaze kakavuga ati ndakunda abantu bose kuko ari iryo tegeko ry'Imana. Urukundo agape, urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Ubwo nigo Imana iri kwiratubarira abantu b'Imana. Haleluya. Ngo umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi ati Imana. Mwavyumvise? Umuntu afise ADN y'Imana muri we arakunda atacahagazeko, akagirira neza utashobora kumwitura, akumva ngo ndagirira neza umuntu kuko ariko kamere k'Imana. Haleluya. N'abadakunditse Imana irabakunda, murabizi. Natwe Imana idusaba kugira ubwo rukundo. Haleluya. Ngo udakundana ntazi Imana. Mwabyumvise? Umuntu adakundana ngo ntazi Imana, kandi nivyo. Kuko natwebwe Imana yaradukunze turi babi, yaradukunze kandi uyu munsi iracadukunda tutari beza, kandi turi beza. Kuko Imana ngo mwijuru ngo niyo yaravye abamarayika yaremye ari miyaga, ngo arayibona batagororotse. Iyumvire twebwe tuba muri ino si irimo ubukene, irimo ubwicanyi, irimo ibibi bimeze gute, irimo ibibi, mwumva twayibamwo ngo duhimbare Imana? Mwumva twahimbara Imana? Na bwa buruhe twirigwamo, na stress twirigwamo, mwumva twavuga tugahagarara imbere tukavuga ngo twebwe turabagorotsi, twebwe turera, twebwe nta probleme imbere y'Imana turi twabivuga? Uwo bivugayo ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo azoba yisi Imana umubeshi, ko mwisi nta uri hagororotse, nta n'uri hatunganye, ariko dutunganywe n'iki? N'amaraso ya Kristo umwagazi w'Imana nzi. Haleluya, haleluya. Ngo kuko Imana ari urukundo, wiki nico caruseruye. Urumva urukundo, urukundo haba sacrifice, mu rukundo haba kwigora, haba kwitanga, haba gukora ikintu, niho ugaragaza urukundo by'ukuri. Naye n'Imana kugira ngo tugaragarize urukundo dukunda, turubone, tugwemere, tugwizere, nuko hari icyo yakoze. Umva ngo iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, ngo nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Wabyumvise? Imana mu kutwereka urukundo rwayo yafashe imva icyagaciro yari ifise mu ijuru, yararavye ati ntangiki, isanga icyakamaro, icyo tugirira akamaro twese nuko itanga umwana wayo. Haleluya. Itanga ngo umwana wayo kugira ngo tugire iki? Duheshwe ubugingo budashira nawe. Kuko ubugingo budashira ntiwo bushikiriye, se no bushikiriye, ariko uwatumye utuma tuzoshika mu bugingo budashira
ni Kristo umwagazi w'Imana nzima. Ya ngabire nziza twahabwa n'Imana niyo izotuma duhabwa iki? Ubugingo budashira. Haleluya. Muntu w'Imana wewe n'ubu ndasubiye kukivuga. Utizera uyu mwami, utizera Kristo, ari we wenyene, niwe wenyene, nta wundi bantu b'Imana ashobora gutuma turagubugira, nta wundi. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni y'umusaraba. Mwabyuze ngo nta yindi nzira iriho idushikana ku Mana atari inzira y'umusaraba yaciwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Si jambo ry'Imana ariko ryabivuga, ni jambo ry'Imana ariko ryabivuga. Haleluya. Ngo iki nico kirimwo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana. Mwabyumvise? Si uko twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ubundi twese mw'isi yose twaraho gucibwa ku iteka. Nta masezerano yo kubona Imana twari dufise, twari kure cyane, ariko ngo twigizwe hafi n'iki? N'amaraso ya Kristo. Haleluya, haleluya. Twegereza intebe y'Imana, duhinduka ivyaremwe bishasha kubw'amaraso Kristo yamenye, kandi kubwo kuyizera, si kuboneka gusa, no kuyizera, ukizera umwami ko yapfuye kugira wewe ubone ubugingo. Haleluya, haleluya. Ngo abo nkunda, ko Imana yadukunze icyo natwe dukwiye gukundana. Mwabyumvise? Imana yadukunze urukundo rutangaje, habaye sacrifice irenze. Kristo yakoze ibidasanzwe kugira ngo arokore ubugingo bwacu. Rero natwe icyo ariko aradusaba ngo dukundane. Haleluya. Ariko adusaba ngo dukundane. Ngo ntawogira urukundo, ntawigeze kubona Imana. Imana ni turayizera, twayibonesheje amaso. Ngo dukundanye Imana iguma muri twebwe. Urumvise principe ya mbere ituma Imana igumana natwe, nuko dukundana, nuko tugira urukundo rw'Imana muri twebwe, aho Imana ibana natwe. Haleluya, haleluya. Kandi burya reka ndababwire abantu b'Imana, nasanze ibyaha byose bibaho mw'isi, ibyaha byose bibaho mw'isi, nuko haba habuze urukundo. Ntiwo kwiba umuntu umukunda, ntiwo kwica umuntu umukunda, ntiwo gambanira umuntu umukunda, urumva? Ntiwo beshera umuntu umukunda, ntiwo kwima ikintu ufise ukunda umuntu. Ibintu byose byose bibaho mw'isi bibi, byose bibi, nuko haba habuze urukundo. Mugabo ahari urukundo byose bigenda neza. Ahari urukundo haba no kwihangana, ahari urukundo haba no gufuka. Umve ndakubwire, n'ubu ndasuye kuvuga, urugo ruri mw'injyane, urugo haba kwahukana, nuko haba habuze urukundo. Igihugu kirimo intambara n'ibyago, nuko haba habuze urukundo, haba habuze urukundo. Ahari urukundo urumva wifuza kugirira neza umuntu, niyo ababaye urababara, urumva, kuko n'ijambo rirabitubwira ngo tunezeranywe n'abanezerewe, tubabarane n'ababaye. Umuntu ababaye ucumuba hafi ukagerageza kuraba nyene wo munezereza, ariko iyo umwanka umukorera du n'importe quoi. Rero bantu b'Imana, ntidushobora kuvuga ngo tuzi Imana, dukunda Imana, tutagira urukundo. Ikintu cyose kibaho cenena ku rukundo. Niwo trompa umugore wawe umukunda, niwo trompa umugabo wawe umukunda, kuko ukwirinda ikintu cyose gishobora kubabaza umutima wiwe. Ntiwohisha umugore wawe, ntiwohisha umugabo wawe mukundana. Kurabyumva? Ikintu cyose nasanze cenena ku rukundo. Rero ico ndakwifuriza muntu w'Imana, kugira ngo ubane n'Imana, ugumane n'Imana, ukorane n'Imana, ukundwe n'Imana, gira urukundo. Niho Imana izogumana nawe, niho uzohimbara umutima wayo, hama ikabizita by'ukuri. Ndafise umuhungu, ndafise umukobwa mw'isi, ari mu gishingo canje. Imana ibampezagirire.
data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima. Ntacyo utakoze, wakoze ibikomeye kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu mahoro n'urukundo rwawe. Watanze umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise kugira ngo umuntu umugarukane mu nzira nziza, ave mu buzimire. Kandi mukunzi mwiza, uduhana ijambo ryawe ritumurikira, na mpwemu yera riduhishurira. Mana, mbega umwana w'umuntu azokwiriye guzike. Reka umuntu wese agira inzara n'inyota y'ukuzura urukundo, kugira ubumwe na bene wabo, kuko aribyo bigaragaza ubumana muri twebwe. Data, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.